abantu benshi baraba mu rusengero bakaguma kwa kundi. Nico kinzanye rero. Pawulo yari umuntu akora ibibi, yari umuntu yica, yari umuntu w'umugizi wa nabi. Bibiri ivuga ngo Pawulo Imana ikiramugenderera acarakizwa, aba umukizwa. Ugasanga urakijijwe mu ishengero, ugakwa kwica umukozi w'Imana mugenzawe, kwibana ibirahera, gusambana n'ibirahera, kwicana n'ibirahera, kubesha n'ibirahera. Gukizwa na hantu wowe wibuka ibyo wahora ukora. Turabaramukije cyane mwese ho muherereye, abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyiza, turabagumbiriye. Tuvuga ngo mwiriwe bivanye umuntu wese hari mu gihugu kiri hariya, n'abari ngaha mu Burundi tuvuga ngo mwese ho muri mwese turabagumbiriye cyane. Turabashimiye rero mwese muri ko murakurikirana ikiganiro kuri Rinox TV. Mwese turabaramukije cyane, mwese tubagumbiraho muri, ndababwira ati ndabakunda cyane. Amazina yanjye banyita Aimable Bifiseherezo, wongere ko fire. Rero muri aka kanya hari ikintu twagomba tuyage gato gitumye kika ngaha mu TV ya Rinox. Ndize kuza guhezagirwa, ndize kuza gufashwa, ndize kuza kugera kumva byinshi wewe uri kuradukurikirana. Hari igitumye shika mu TV, hari ikiganiro gitumye nza hano kugira ngo mwese muri ko muradukurikirana mumvirize, kandi ndize ko muza kumva byinshi mu kiganiro. Hariho ibintu twagomba tuyage tugira analyze ko bintu byinshi biriko biravugwa. Hari ibintu byinshi twagomba tuvugane. Abantu benshi barabona abantu binjira mu ishengero bakibaza ngo barakijijwe mugabo batarakizwa. So sinzi ko wanyumvise kano kantu. Akantu twagomba tuyage, benshi barafise ibibazo byinshi, barafise ingorane nyinshi. Uzabumva ngo jewe ndakijijwe, jewe ndasenga, jewe naramenye Imana, mugabo umuntu ataramenya Imana. Ikintu kinzanye rero cyari ikintu tugomba tuyage, ni iki kintu kivuga ngo urashobora kuba mu ishengero mugabo utarakizwa. My God, urashobora kuba mu ishengero mugabo utarakira Yesu n'umukiza. Urashobora kuba wowe uvuga ubutumwa mugabo utaramenya Yesu. Urashobora kuba wewe uri umukozi w'Imana akomeye mugabo wewe utaramenya Yesu. Ikintu rero tugomba tuyage ni iki? Abantu benshi baravuga ngo barakijijwe mugabo batarakizwa. Ati gute? Umuntu ashobora kuba yinjira mu ishengero, wowe akavuga ko yakijijwe mugabo wagerageza kuraba imico yiwe, kompretema ziwe mugabo zikerekana katarakizwa. Ati gute? Urashobora kuba wewe uvuga ngo jewe nanzoganywa mugabo nubwo utanywa inzoga wewe urasambana. Nubwo wewe udasambana mugabo wewe uriba. Nubwo wewe utiba ufise ugwango. Jesus. Oh my God. Mugabo nubwo wewe utiba, nubwo udasambana wewe ufise inzigo. Hari abantu bagifise inzigo, hari abantu bagifise ishari, hari abantu bagifise amacakubiri. Mugabo kazama ngo ndakijijwe. Rero gukizwa si ryo titre wumva ngo je ndakijijwe ngo uce wumva ko ukijijwe. Ahubwo gukizwa ni guheba ikintu cyose, ni guheba ingeso yose, ni guheba ikintu cyakuganza, ni guheba ikintu cyari kamere. Niko gukizwa. Gukizwa si kuba ndi mu rusengero ninjira. Oya. Gukizwa suko nonda na Bibiliya canke siko nama mvuga ubutumwa canke ninjira misi yose mu ishengero canke kumara umwanya ndiko ndasenga. Gukizwa ni guheba kamere. Imba wariba ugaheba, imba warasambana ugaheba, imba warica ugaheba, imba warabesha ugaheba, imba warufise inzigo ugaheba, imba warufise amacakubiri ugaheba. Ikintu cyose wewe cyakuganza nka kamere wewe ukagiheba. Mu yandi majambo ubukijijwe. Gukizwa rero si kuja mu ishengero cyangwa kwama gusenga. Gukizwa ahubwo ni guheba kamere yari muri wewe. Niko gukizwa.
kamere ukayiheba, nicyo novuga ngo gukizwa. Rero abantu benshi baraba ngaho ho babaye, ugasanga uyo muntu ku vy'ukuri abantu benshi bariko baravuga ngo naka arakijijwe, naka arakijijwe, mugabo ivyo akora wa muntu nubwo bavuga ko akijijwe bikaba ari ibintu bitaranga ko uwo muntu akijijwe. My God. Yes. Ukabona umuntu ari ngaho mu gisagara cyangwa aho ubaye, abantu bakuzi kusenga cyangwa umukozi w'Imana, mugabo imyifato ufise cyangwa imyifato yawe wifata, abantu kazumva bibatangaje bivanye n'ikintu wewe wakoze. Rero mwene data, wowe uri kurankurikirana, gukizwa n'ubu ndagusubiriyemo ni ibintu wewe wakora kera. Paulo, Bibiliya iratubwira umuntu bita Paulo yari umuntu akora ibibi, yari umuntu yica, yari umuntu w'umugizi wa nabi. Bibiliya ivuga ngo Paulo Imana ikiramugenderera acarakizwa, aba umukizwa. Mu yandi majambo acandika ijambo ridasanzwe rivuga ngo kera n'abantu twarimo. Mu yandi majambo yibutse kahise kiwe ka kera, agacaraba n'uruhande muri aka kanya yararimo, yarabonye ati jewe Paulo hari ikibanza ubu ndimwo gitandukanye n'icya kera narindimo. Mana we. Mu yandi majambo gukizwa na hantu wowe wibuka ibyo wahora ukora. Pero ibyo wahora ukora ugaca uraba n'umwanya urimo ukavuga ati ko nagikora bya bindi bya kera narakijijwe. Rero gukizwa wowe si bya bindi uguma muri mu rusengero. Abantu benshi baraba mu rusengero bakaguma kwa kundi, nicyo kinzanye rero. Ugasanga uri mu rusengero, mugabo we nubwo uri mu rusengero uguma kwa kundi, kwibana ibirahera, gusambana n'ibirahera, kwicana n'ibirahera, kubesha n'ibirahera, ibintu byinshi, kuroga, kugirane inzigo, amashari. Ugasanga urakijijwe mu ishengero ugakwa kwica umukozi w'Imana mugenzawe. Ibyo bintu hari abantu benshi usanga bafise iyo mwemu mbi. Ugasanga umurinzi mugenza ugomba kumwica cyangwa ukamuremenariza, ukamuvuga uko utari, kumbe we ufise ibyo profita, ibyo ushaka kuri we. Rero gukizwa wowe n'ibya kera, ya kamere ya kera wewe waheze, wewe utakirimwo. Rero mwene data, rero ijambo gukizwa ni kuvuga iki? Gukizwa ni guheba bimwe bya kera wahoramwo. Mana we, gukizwa wewe ibyo wewe wahora ukora, wahora ugenderamwo, wewe urabiheba. Rero abantu benshi baraba ngaho bavuga ngo jewe narakijijwe, ngo jewe naramenye Imana, mugabo waja kuraba ivyamwa byo umuntu avuga ngo naramenye Imana, ugasanga na n'icamwa na kimwe uwo muntu wo mubonako. Mugabo ukavuga ati nubwo mwonahura, wowe muntu nubwo mwonahura avuga ngo yarakijijwe, nta kintu na kimwe c'icamwa uyo muntu wo mukurako. Kubera iki? Wowe yibaza ko kuja mu rusengero ariko gukizwa. Oya mwene data, umve ndakubwire, na Yesu yaravuze ngo kumvuga mwami siko muzobona Imana. Oya, gukizwa cyane gukizwa ni guheba bimwe bya kera. Mu yandi majambo, wari isaha rero umenye yuko wowe mbugisambana, wowe mbukibesha, wowe mbukiba, wowe mbugifise inzigo, wowe mbukigendera mu bintu bibi, ubupfumu, kaja mu barozi, kaja kwica, kaja kubesha, kagira amacakubiri, wowe muri wowe ukumva muri wowe ivyo biracakuganza, wewe mu yandi majambo nurakizwa. Nubwo uri mu rusengero uvuga ubutumwa, uririmba, uvugishwa, ukora bijya, wubaka amasengero, utanga amashikanwa, utanga ibigira 10, ukora byinshi ufasha, mugabo ugifise kamere ya kera wahorana, ugaca winjira mu rusengero ugaca ugumanya ya kamere nyene. Abantu bakubona bakabona urasenga, mugabo hari ibintu hanze bakubonamwo. Bene data, gukizwa ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu gikomeye.
wowe uri kumva ijambo gukizwa menga ni ikintu gisanzwe, ariko gukizwa ni bimwe bakubonamwo batakikubonamwo. Aha ndakavuze neza. Gukizwa ni bimwe bahora bakubonamwo batakikubonamwo. Mbere iyo ukijijwe si ubivuga, ahubwo babandi nyene bahora babona ingeso zawe bo baravuga ati naka yarakijijwe. Naka bo ntabwo wivuga, ariko babandi bobo barabona ko wakijijwe, bobo barabona ko naka yakiriye Yesu n'umukiza. Mugabo mu gihe wewe uja gusenga ukora ibyaha, uja gusenga ufise ibindi bintu ku ruhande bitaranga umuntu yakijijwe, muyandi majambo nubwo uri mu rusengero nurakizwa. Rero hari abantu bari mu rusengero, hari abantu basenga, hari abantu bakoreshwa n'Imana, ukumva ngo arakoreshwa n'Imana mugabo atarakizwa. Kubera iki? Hari icyo bita kwihamagara no guhamagarwa n'Imana. Icyo kintu mucyumve neza. Mu gihe umuntu yihamagaye, wewe nubwo aza kuvuga ubutumwa, wewe nubwo aja gusenga mu rusengero, nubwo wewe yinjira mu rusengero, nubwo wewe yoba yavuye kwica, nubwo yoba afise inzigo, nubwo ibintu byose nubwo yoba ariko arabikora mu ngoro y'Imana, mu ishengero ry'Imana, nubwo wewe akora ibyo oya atarakizwa, wewe yumva ko ibyo bintu bimeze neza, wewe yumva ko ibyo bintu bimuryohera, we nta kintu kimwagiriza. Kubera iki? Uwo muntu yarihamagaye narakizwa. Nubwo mumubona mu ishengero, ntabwo we arakizwa. No, ntabwo arakizwa. Oya, gukizwa rero bene data si kuba mu rusengero, ahubwo gukizwa ni guheba bimwe bya kera wahoramo, bimwe bya kera wagenderamwo, bimwe bya kera wahora ukora, bimwe bakuzigamo kera. Ngo akaro gatoya, hajya ahantu uba, aho hantu uba nyine abantu barakubona. Abantu barakubona bakavuga ati nakajewe ndamuravye ndabona kakijijwe. Ngo akandi karorero, urashaka kubana n'umugabo, uwo mugabo akaba akuziwe wa mugore we mubana. Ababanyi babajije ngo mbega ujya mugore wawe mbega mumbonera akijijwe? Umugabo kubera mwamana arashaka kuvuga ati ashe umugore wanje ndamuravye narakizwa nubwo asenga. Nawe wa mugabo we, umugore waba mubajije mbega ujya mugabo wawe wa mugore we yoba akijijwe? Bakavuga umugore wakavuga ati nukuri ndamuravye kubera tubana tunabana ndabona katarakizwa. Rero mwabana mwe, abo bavyeyi banyu muri make barazi ko mukijijwe nuko mutarakizwa. Nubwo rero muguma mu rusengero muja gusenga, muguma nyene musenga, muguma muhamagara Imana, mugabo utaraheba ya kamere ya kera. Nico ndiko ndavuga. Mana we, utaraheba ya kamere ya kera ntabwo urakizwa. Naco ujya ataja mu rusengero musumbije. Mwene majambo, hari akantu twagomba dusumbye abantu batarakizwa. Hari akantu twebwe abantu bamenye Imana twagomba dusumbye abantu batarasenga, bataraja mu gakiza. Mugabo menga twese turi bamwe. Uyaye, nagomba rero twebwe abakijijwe twerekana imico. Ndazi abantu benshi basenga n'ibice nka 90 kwijana. Mugabo nubwo bo basenga, ndibaza none ibyaha bikogwa nabande, bikogwa nabandi nyene bavuga ngo barakijijwe. Naka kantu mvuze mwene data, imba wewe ugikora vya kera, imba wewe ukigendera muri zangeso za kera, nurakizwa. Senga uvuga ati jewe nubwo senga simenda abantu ngo ndakijijwe, mugabo jewe imba tabwo nkubonamwo ingeso nziza, jewe mbona kutarakizwa. Imba naka yahora kuzi kera, imba ukimeze kujya kwa kera, ntabwo urakizwa. Rero ikinzanye ngaha n'igiki, cyangwa ijambo ritumye tuganira n'igiki ngaha, abantu benshi bari mu rusengero buzuye, nico gitumye inza ngaha. Mugabo ikibabaje nubwo abantu benshi basenga, nubwo abantu ubona mu ishengero binjira, mugabo nahinduka ubona mu bantu ibyaha biguma bigwira. Kumbe byaha bigwira bikogwa n'abandi badasenga, no, ahubwo bikogwa n'abandi bavuga ngo twarakijijwe.
ndiko ndibaza kubera iki mu ishengero usanga uburozi buhari, ni kubera iki mw'ikaritiye abantu benshi usanga bariko barangana, ugasanga abanaka bariko barashwana, ugasanga abanaka bariko bariba, ugasanga abanaka usanga ishari inzigo ugasanga ni nyinshi muri bo, kandi wagira analize ukaraba ugasanga ni babandi basenga, babandi bavuga ngo twarakijijwe. Rero cyanibaza none uyu muntu imba gikora bino, none kaja mu rusengero gusenga, uyu muntu arakizwa? Mwene data, tandukana n'umuntu atarakizwa. Iri jambo gukizwa ni jambo rinini cyane. Gukizwa si kuja mu rusengero, no. Gukizwa ni guheba kamere wahoramwo kera. Imba bari bakuzi nabi bakakumenya neza, abantu baravuga ngo nakatumuravye yarakijijwe, nakatumuravye yarahindutse. Mugabo imba wewe ukimeze nka kera nurakizwa. Rero kuja mu rusengero sivyo vyerekana gukizwa. Gukizwa nakubwiye ni guheba bimwe vya kera. Mu gihe wewe utaraheba bimwe vya kera, mwitegereje nkakubona nkasoma igicapo cyangwa ukankorera ibintu, hari ibintu bita mino minsi ubusuma, ugasanga naka aragukubisa ikiwane kandi waraba ujya mu nagukubisa ikiwane ni wa wundi yinjira mu rusengero, wagira utohoze ugasanga umwe gukubisa ikiwane numwe yitwa ngarakijijwe. None ndiko ndibaza imba woba wo kwita ikiwane umuntu hama ugaca uja mu ishengero ukabwira abantu ngo urakijijwe, jewe nitwemeranya nawe. Wewe ndakubona kutarakizwa. Imba wewe woba ukiri mu busambanyi, jewe ndakubona yuko imba usenga utarakizwa. Wowe imba wewe uri umuntu ubesha abantu, wowe ndakubona ko utarakizwa. Imba wewe ufise icyo bita inzigo cyangwa atarukundo ugira, wowe ndakubona ko utarakizwa. Rero gukizwa, ijambo gukizwa ni ijambo rinini cyane. Muze murareka kurivuga mbere mu kanwa, kuko gukizwa wowe nubivuga, wowe barabibona, ababanyi bawe barabibona, abavyeyi bawe, wa mupapa we, abana bawe n'umugore wawe barabona ko ukijijwe. Wa mugore we, abana n'umugabo wawe barabona ko ukijijwe. Mwabana mwe, abavyeyi banyu barabona ko mukijijwe. Baravye ingeso n'imyifato. Hari ibintu nk'ubu usanga umukobwa yambaye impuzu zimenereza, abantu bamuraba bagaca bitegereza uwo muntu, bagaca babona tuyu muntu, baca bamuha izina ry'uko adakijijwe. Muyandi majambo, wowe wa mukobwa urashobora ati iyi mpuzu ntabwo ari mbi, iyi mpuzu ntabwo nacibaye. Oya, ni kuvuga hariho ibintu biranga agakiza. Simuze agakiza kari mu nyambaro ndende. Hari abambara ndende batarakizwa bakora ibindi. Mugabo buri kintu kimwe kimwe cyose ubona wewe nyene ubwawe uri kuragikora, ukumva kukoze icyaha muri wewe, icyo kintu iyo kamere muri wewe nirakuvamo. Icyo mvuze gukizwa n'igiki? Ni guheba icyo bita kamere yose. Kamere yose ibusenga, mwene data, ibusenga mugabo utaraheba kamere. Ndagitoye neza. Imbu utaraheba kamere ntabwo urakizwa. My God, ntabwo urakizwa. Genda ahubwo ku bakozi b'Imana bakijijwe, hanyuma ugende bagusengera iyo kamere umanze uyihebe, kuko nubwo wowe uri kurasenga utarakizwa neza uri kutakaza umwanya. Hari ijambo rimbwira neza muri Bibiliya yuko hari abantu Yesu azohamagara amazina, muga muri ya mazina biburemwo. Rero muri ayo mazina hari abantu basenga, mugabo nubwo basenga bari abanyabyaha, bari abantu batahevye ibyaha. Rero gukizwa ni uguheba ibyo wahozemwo, wowe ukavuga ati ndahevye ndagiye gukizwa. Rero ugiye gukizwa nta bindi bintu uzana ku ruhande canke pembeni. Uravuga ati jewe imba nahora nkunda abakobwa ndabahevye, imba nahora nkunda abahungu ndabahevye. Ntabwo mvuze ngo mwangane, ni kugira uwawe
mutegurana kazoza. Hari abahungu bobo bari babeshabesha abakobwa, hari abakobwa babeshabesha abahungu batari mu rukundo, bo bagafata ngo turi mu rukundo mugabo batari mu rukundo. Uwo muntu akabesha abakobwa ari mu rusengero, uyo muntu akabesha abahungu ari mu rusengero. Rero uko so gukizwa no gukizwa ni kuvuga ati je ndafashe inumbero, imba ngomba kurongora, reka ndonera umwe tutegurana kubakana. Reka imba ngomba gukizwa, reka mvugisha ukuri. Hari umuntu ashobora kwiba ho kubwira mugenza ndafise kano kabazo, ndafise ino ngorane, ndafise ino shida. Rero wewe wakijijwe ugerageza kwihanganira ubuzima urimwo. Ubuzima urimwo nibwo buranga gukizwa, ukabyihanganira. Abantu benshi rero birabananira gukizwa. Iri jambo gukizwa ni ibintu byinshi ritekeyemo, ni ibintu birebire rino jambo ritekeyemo. Rero mwene data, nagomba mvuge kino kintu: kuba tukubona ugenda mu rusengero, kuba tukubona ufise ingabire zirenze, na Yesu yaravuze ngo nubwo mugira ingabire nk'iz'abamarayika ariko byose n'ubusa. Mwene majambo, nubwo tuba tukubonamwo wewe kufise ingabire nyinshi, mugabo hari ibintu wewe utarakizwamwo, mu yandi majambo nurakizwa. Murakoze cyane. Mu yandi majambo, nubwo wewe woba uzura bapfuye, mugabo tukubonamo inzigo, tukubonamo urwango, tukubonamo ubusuma, tukubonamo ubusambanyi, tukubonamo n'ibindi byinshi nyene. Ibyo nyene ukora, nubwo tubona wewe usenga, nubwo twebwe tubona menga ngo urakijijwe, mugabo ibyo utarabiheba, mu yandi majambo nurakizwa. Ndabashimiye cyane. Rero gukizwa ni guheba bijya bya kera, ni guheba bijya si kuja mu rusengero. Ndabisubiyemo, gukizwa suko tukubona wambaye amakoti, suko tukubona waberewe, suko tukubona uguma uja gusenga. Gukizwa ni guheba ikintu cyose wahora ukora kera.